barampagaritse barambaza bati wewe uri kuja he uva he, ati je ndi umurundi, ati je ndiko ndaja mu gihugu ca South Africa, ati zaturabe ivyangombwa vyawe. Ndabereka barabona yuko bampaye ikashe yo kwinjira mu gihugu ca Tanzania. Ivyo vyose barabibona, ariko ntabwo bigeze banyorohereza na gatonya. Aho igipolisi kiraza kiramagarika barambaza, bose baraza nyene bamagarana baza barabati ngo murabe umuntu hakurya ibisabwa n'amategeko, ariko vyari bikwiye bijya nyene vyo kurenganya umuntu bakazana ibi, ati ntibikwiye. Je ndababwira ati none ko mbona aho naciye bampaye noze kashe yo kwinjira muri iki gihugu, ari ndashika ngaho sindabereka yuko icyangombwa kimeze neza, ariko shitse ngahaye tugaca mumbwira ati ntibishoboka, ati wewe utegerezwa gusubira inyuma. Ariko naruhutse ndenganye, ariko bitanyoroheye, ntigeze noroherwa na gatoya. Numunezero udasanzwe gusubira guhura namwe mu biganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Sangwa ikaze muri ikino kiganiro twabateguriye cuno munsi. Tikoroge nkuko vyama rero niwe abatunganiririza ibiganiro bica kuri runo rubuga, akaba ari nawe anabibashikiriza. Muti imbega Psikologe uyu munsi waduteguriye ikiganiro kivuga akuki? Uyu munsi nabateguriye ikiganiro kigaruka kwifatwa ry'Abarundi bama bafatirwa mu gihugu ca Tanzania, bariko barahaca barengana. Hari gihe baba bagiye muri Zambia canke bagiye muri Afrika y'Epfo, bagiye za Mozambique, ukaza wumva ngo bafashwe. Rero hariho Abarundi bafatwa bafise ivyangombwa, hakaba n'abandi Barundi bafatwa batagira ivyangombwa, na cane ugasanga ni abana bakiri batoya, abana mbere ugiye kuraba ubona yuko umengo nta n'imyaka 15 barashikana. Rero uyu munsi nashimye kugaruka kuri ikino kiganiro kuko la fois passée narakoze ikiganiro kigaruka ku kuntu Abarundi bagiye mu gihugu ca Zambia bafatwa bageze ahitwa Sumbawanga. Hanyuma naciye nguma ndonka amakomantere menshi, bamwe bavuga bati wewe ntavyuzi kubera utarahaca, ati ahantu hitwa Sumbawanga niyo twibutse tumaze gushika muri Zambia yuko tuzoca muri ako karere ka Sumbawanga umutima uratuvamo. Akacabaho rero n'umwe yaduhaye ubutumwa turaza kububashikiriza, muraza kubwumviriza. Novuga yuko ari intahe yiwe, yariko araca mu gihugu ca Tanzania atera yerekeza mu gihugu ca Afrika y'Epfo. Araza kutubwira amabwa yahaboneye, aratubwira ukuntu mu gihugu ca Tanzania yahabonye, aratubwira changamoto yagiye ahura nazo mu gihe yarakiri mu gihugu ca Tanzania. Ukaba utari bwagire subscribe rero urahawe ikaze mu muryango wagutse mu bwami bwa Pisco Entertainment and Media. Imbere yuko tutangura ibiganiro byose twama tubanza kubaha ikaze. Karibu rero mugire subscribe, mwiyunge natwe kugira ngo muzohore mubana natwe mu biganiro byiza, ibiganiro tuba twabateguriye. Urasabwe no kuza kudushirira agakomantere ngaho hasi, ushire komantere ngaho onye, nawe utubwire ukuntu uzi Abatanzania bafata Abarundi mu gihe baba bariko bararengana, canke mu gihe baba bariko barakora ubuzi bwabo bwa misi yose muri ico gihugu ca Tanzania. Reka tumira amateka gatoya turaje tuce tubabwira ivyo twabateguriye muri ikino kiganiro. Turasubiye kubaramutsa, sangwa ikaze rero mu idonido rya kino kiganiro. Nkuko nayemeje kubibabwira, uyu munsi nshimye kugaruka ku kiganiro kivuga kwifatwa ry'Abarundi bafatirwa mu gihugu ca Tanzania, na cane Abarundi baba bariko barerekeza mu bindi bihugu bihana imbibe na Tanzania canke ibindi bihugu, ukuntu bafatwa kandi baba bafise ivyangombwa, baba bafise uruhusha rubemerera guca mu gihugu ca Tanzania.
nababwiye yuko hariho ubutumwa budasanzwe, hariho intahe idasanzwe y'umurundi yaciye mu gihugu ca Tanzania kandi afise ivyangombwa bikwije amategeko. Araza kutubwira ukuntu vyamugendeye. Ariko rero gatoyaho hariho n'abandi barundi usanga bariko barafatwa ku kutamenya kwabo, ugasanga aciye mu gihugu ca Tanzania agombye kuja mu kindi gihugu ari nka Kenya canke agiye Uganda canke agiye handi, ugasanga arafashwe nta vyangombwa afise. Ico naco ni kiganiro tuzogaruka ko tubabwire na cane cyane ku barundi bafashwe bafatigwa mu gisagara ca Geita mu gihugu ca Tanzania mu kawani Geita, bafashwe bashika kuri 16 batagira ivyangombwa bariko ngo berekeza mu gihugu ca Kenya. Rero abo barundi nabo barafashwe barapfungwa. Rero murumva yuko kuva mu gihugu uci wanyu udafise ivyangombwa navyo ari amakosa. Na nyarijya mu gihugu ca Tanzania naho uba ufise ivyangombwa, rimwe na rimwe ushobora guhura n'abantu sinzi ko abari biyitirira abapolisi canke abari abapolisi bashobora kugufata bakakugirira nabi kandi ufise ivyangombwa, bakavuga bati ivyo vyangombwa ufise ni vya fake, ivyo vyangombwa ufise si vya original, na cane cane nka yellow card ijya carte jaune. Barakunze kuvuga bati abarundi baca muri Tanzania bafise izi carte jaune, bakavuga bati ni za magendo kugira ngo bashobore kubakorerako, kugira ngo bashobore no kubatera ubwoba. Anyway, reka rero twumvirize uno buhamya bw'uyu murundi yashoboye gufatwa nabi ariko yerekeza mu gihugu ca Afrika y'Epfo mu gihe yari yinjiye muri Tanzania. Tumutege yompi twumvirize ukuntu vyamugendeye. Ndabaramukije mwese aho muherereye mwese kujanye n'abarundi boba bariko baranyumviriza. Nagomba mvuge ku bijanye narigeze gufata urugendo nca mu gihugu ca Tanzania ku bintu nabonye mu ncamake bidatuma borohereza umuntu ariko arahaja canke ariko ararengana, ntibashobora kumworohereza na gatonya. Kuri ico novuga nuko nabonye Tanzania naho uba ufise icyangombwa cemewe n'amategeko, uzusanga bariko baraguhohotera, uzusanga bakubwira ati icyangombwa cawe ntigikwije ibisabwa n'amategeko, aho bivanye na passport uba ufise kandi ikwije ibisabwa, ariko uzusanga baraguhagaritse, uzusanga bibaye ngombwa no kugupfunga, bakagupfunga ufise icyangombwa cawe kimeze neza. Je novuga igihe nariko ndahaca nja mu gihugu ca South Africa, narahaciye ntavyo ntabwo vyigeze binyorohereza na gatonya. Barampagaritse barambaza bati wewe uri kuja he, uva he? Ati je ndi umurundi, ati je ndiko ndaja mu gihugu ca South Africa, tiza turabe ivyangombwa vyawe. Ndabereka barabona yuko bampaye ikashe yo kwinjira mu gihugu ca Tanzania. Ivyo vyose barabibona, ariko ntabwo bigeze banyorohereza na gatonya. Aho igipolisi kiraza kiramagarika, barambaza, bose baraza nyene bamagarana, baza barabati ngo murabe umuntu hakurya ibisabwa n'amategeko, ariko vyari bikwiye bijya nyene vyo kurenganya umuntu, bakazana ibi ati ntibikwiye.
je ndababwira ati none ko mbona ngaha ko mbona aho naciye bampaye ntuze kashe yo kwinjira muri iki gihugu ari ndashika ngaho sindabereka yuko icyangombwa kimeze neza ariko shitse ngaha mukaca mumbwira ati ntibishoboka ati wewe utegerezwa gusubira inyuma ariko naruhutse ndenganye ariko bitanyoroheye ntigeze noroherwa na gatoya kandi ubiravye no ku Barundi babagiye nko kugerageza kurondera y'ubuzima ntabwo baborohereza na gatoya bafise ivyangombwa bikwiye baba bifise bisabwa n'iki n'amategeko benshi bahaca hariho n'umurundi yigeze ku telefona ambwira ati jewe ati nashitse Tanzania barambwira ati ivyangombwa vyanje ati ndabwo bikwije n'amategeko kandi bikwije passport kwije iriko ntuze kashe yo kwinjira Tanzania ariko nabwo baborohereza na gatoya dusanga bariko barakubagurwa kandi bisabwa n'amategeko babifise ivyo ni ibintu jewe niboneye ego muravyumvise ivyo ukuntu vyamugendeye yarafise ivyangombwa yaciye ku mupaka bamugongeye ariko amaze gushika imbere kure muri Tanzania hagati yarashoboye gufatwa baramwigenza ko baramubwira yuko ivyangombwa vyiwe bidakwije amategeko ivyangombwa vyiwe tuvuge muri make bashoboye kuvuga bati ivyangombwa vyawe ni fake nibutse yuko rero Uburundi na Tanzania ari umuryango w'ubumwe bwa Afrika y'ubuseruko mu gihe ufise passport y'u Burundi bakagomba kukwigenza ko bakubwira bati passport yawe iri fake muca mwumva yuko abantu bo muri Tanzania arababanyi batatwemera arababanyi batemera igihugu ca Tanzania naciye numva ikiganiro c'uraha yakoze yavuze ati generalise ku mupaka baranka yuko iyi yellow card ari iy'ukuri kandi nari nagiye barampima barankorera ibisabwa byose mu Burundi barambwira bati wewe uri sawa iyi carte jaune imeze neza rero yarinjiye muri Tanzania bamubwira bati iyi carte jaune ni ya fake ti carte jaune yawe ntabwo ari iy'ukuri mwumva yuko rero muri Tanzania naho nyene batemera novuga yuko batemera ibintu by'iwacu ko bifise ekarite batemera yuko umurundi yoba ari mukuri ariko rero sukuvuga ngo batemera yuko umuntu ari mukuri ahubwo no kwigenza ku umurundi ageze muri Tanzania arahohoterwa kandi turi ababanyi dusanzwe turi no mu muryango w'ubumwe bwa Afrika y'ubuseruko iganiro yana n'abateguriye cari ico naho butaha mu kindi kiganiro ariko abantu baca mu gihugu ca Tanzania mudafise ivyangombwa mugahendwa n'abantu bari za Kenya bari za Uganda bati muze atavyangombwa mufise mumenye yuko muriko murahendwa ntihagira umuntu rero azosubira kubahenda ngo muve mu gihugu mudafise ivyangombwa aroroke hariho n'ababa bafise ivyangombwa base mu gihugu ca Tanzania bashobora guhohoterwa bakababwira bati ivyo vyangombwa mufise si vy'ukuri bati ivyo vyangombwa vyanyu ni vya fake rero ntuzove mu gihugu c'u Burundi ngo winjiye mu gihugu ca Tanzania ata vyangombwa ufise umwanya wose uze witege gufatwa kandi ni wafatwa ni agasho rero Imana ibahezagire naho butaha mu kindi kiganiro. Merci beaucoup.